muri Iteka twimviriye novuga nk'ayandi mashirahamwe haranira hagati y'akazina muntu ku munsi mukuru w'abakenyezi. Vyegeranyo tuba dufise twarabonye yuko n'ukuri ibintu biteye ubwoba mu Burundi, aho kare ubwicanyi wasanga abapfasoni naho barimo atari benshi, mugaho tuboneye ko igitigiri dufise kuvaho umukuru w'igihugu mushasha agiriye ku butegetsi Ndayishimiye, tukabona ko ibiharo vyagumye biduga, tugira tuti nyabuna uno munsi reka tureke kugira ivyo tubivane mu maraporo tubimwandikire. Waravye neza iryo kete ririko urutonde rw'abo bantu bose bishwe mw'ikete birimwo, turabuha ibiharo tukamuha n'urwo rutonde. Twama twumva ariko aravuga ngo Uburundi abarundi ntiburabira kuri ibihugu duhana urubibe ngo kubera biteye imbere, Tanzania, u Rwanda na za Uganda ngo amaze imyaka myinshi mu mahoro. Mugabo tukagira tuti yamara uravye muri ivyo bihugu kugira ngo bishika bishitse naho nyene nuko vyahaye ikibanza umupfasoni. Twebwe tukagira tuti nyabona Uburundi nabwo nimba bugomba iterambere, umupfasoni si ukwica, si ukunyuruza, si uguhohotera, si ugira ivyafurambi, si uguhagarika ugapfunga bidaciye mu mategeko. Umupfasoni ni ukubahirizwa ndetse mbere n'abandi barundi bose. Nico gituma twagize tuti nyabona reka tuvuze ako kamo hamwe n'ayandi mashirahamwe, turabe ko umukuru w'igihugu yokwikubita akagarukira uwo mugwi w'abantu ndetse n'abarundi bose, uko biratubwo biharo dufise abantu baguma bicwa ku munsi. Nico cyonye niyo ntumbero twagize tuti reka dushikire kizigenza ntazomenye ko atabimenyesheje, abone n'ubwo rutonde rw'abo bantu naho bishwe intara biciwemo, kuko twe turagira tuti ibiriko biraba vyose, yicwa n'abagizi n'abanabi, yicwa n'izo mbwakure, yicwa n'umushinga naye wiwe, vyose ikibituma no kudahana. Naco gituma twizeye yuko umukuru w'igihugu niyabona iryo kete akabona n'abakoze ayo mabi, twiteze yuko azogira ico akoze kugira ngo abagize ayo mabi bahagarikwe, bahanigwe ico bakoze. Hanyuma abafasoni nabo bahabwa ijambo. 153 b'abafasoni bishwe mu kiringo kitarakwira imyaka 2, 3 bakanyuruzwa, abashurajwe ku nguvu 186, abahotewe mwe twita torture 9, n'abahagatswe bidaciye mu mategeko 78. Tuko turavuga rero ivyo biharo dutanga muri Iteka, turemeza yuko ntibikwiye, ndetse mbere aho dufatira n'ukuntu dukora nyine twegeranya izo nkuru usanga tudashobora gukwira hose. Naco gituma no mu kete twagarutsemo tukamubwira tuzi yamara ibiharo tubibahaye, si kuvuga ko abishwe bose ari abo gusa. Inkezi ikerubwo bireha uburyo dukoramwo ivyo biharo nivyo twashoboye kwegeranya. Ayandi mashirahamwe ashobora kuba afise ibindi, leta yoyo ndetse mbere ifise igipolisi, ifise inzego nyinshi zikora ico kintu zikurikirana ku munsi kandi bakwiye mu gihugu, bashobora kuba bafise vyinshi. Ikibabaje novuga n'ubushikiranganji bubijejwe ntibugisohora ivyegeranyo. Duherwa gutwara icegeranyo kijanye n'ivy'umukenyezi n'ivyo novuga guhohotera abantu bifatiye igitsina mu 2016, aho vyari biteye ubwoba mugabo batasubiriye. Ndetse mbere nobona nakano kajyo n'umukuru w'igihugu ko yo kwibutsa abari mu nzego ko ico bakijejwe bagasubira kuza barashikiriza ivyegeranyo navyo bijanye n'ivyo, tukabakareka kubona ivyegeranyo vy'amashirahamwe adafise n'uburyo bukwiye kugira ngo novuga yegeranye izo nkuru zijanye n'ivyo. Murabizi yuko murazi ukuntu abategetsi b'igihugu bama batanga inyishu, twe mugabo kimwe kituremesha nuko mu majambo avuga gumagaruka haraho yemanga ko ayo mabakorwa n'atavuga ko vyavuzwe n'ishiramwe kanaka.
rero ayo majambo avuga akagaruka no kwijambo hagati y'akazina muntu rimwe na rimwe biraduhumuriza mugabo ahanini tukitega ivyo bikorwa ntibigarukire ngaho n'ijambo kuvuze ko akorana na CNDH cyane ivyo turiteze yuko nyabona yo boshikira n'uwo mugwi akavuga bati none ivyo Iteka ivuga nivyo n'imiburi bakaraba yuko icyo twokwitega n'imiburi nuko babona igitigira ari kinini nyabo tubeshutse